Mu Kirundi bati erega burya bati inkoko ntibaticibitse kubera ko ibi biriko biravugwa ntiyabishasha birimwo ni ivyama bivugwa kandi n'ibintu vyibonekeza. Wewe yari guhanwa yavuga ati nta bihari mugavuze ibihari yoba ariko arazira iki. Hanyuma gikurikira ni ingene ibi bibaye hari haheze umwanya atari munini cegera cyo mushikiranganje wa mbere aje imigenderanire n'ibihugu wo mu Birigi yari yagendeye i Burundi kandi bakatwizeza ko ibintu bigiye kugenda neza. Urumva rero bimaze kugenda uko bica bituma ya migenderanire bariko baragerageza kunagura ikisubira inyuma kandi umuntu akibaza ati none yo politike yuko umuntu agira intambwe imwe imbere asubira inyuma zibiri iyo politike y'u Burundi yo imeze gute none irafiseho yumvirirwa ngo bavuge bati reka turave twarimwo canke bavuga bati ko uyu munsi habaye ikiraka dutaruka tuvuge natwe canke tugira iki aho kwiyumvira bati mbega imigenderanire yacu n'iki gihugu yarimwe iragenda gute. Rero na cyane cyane ko atari ikintu kinini yabamuhoye atari ibintu yanditsewe ari ibintu we yakuye muri ico kinyamakuru c'ahandi agaheza akabimenyesha. Simbona yuko umuntu yozira kandi kumenyesha ivyumviro vy'umuntu k'umuntu amanyisha ivyumviro vyiwe birekuriwe n'ibwirizwa nshingiro. Rero novuga ntivyumviriwe neza ku bwanje kubera ko bigira izindi ngaruka. Amahera miliyoni 50 bahora babaha muri iyo programme ya Enabel bihagarara hanyuma usange n'ubundi Burundi aho gutera imbere butera bose inyuma. Murakoze.